Kwigenekezo rya 20 ruhumu no mwaka umukuru w'inama nkenguzamateka n'iteka Emmanuel Sinzohagera yarifatikanije n'abene igihugu bo ku mutumba Nyambuye muri komini Sare yo mu ntara ya Bujumbura mu bikorwa vyo kuvanga isima umusenyi n'urucekeri vyo kubaka umushinga w'ibiro vy'umukuru wo mutumba. Nyeniteka Sinzohagera ariko ashikiriza ijambo yarakengurukiye abene igihugu bari bitavye ivyo bikorwa acabamenyesha ko ivyo biro biriko vyubakwa ku neza yabo. Yabahimirije kubandanya baterera kugira ngo ivyo bikorwa bigende neza. Yabamenyeshe kandi ko haheruka kujiraho itegeko rinagura intahe yo kumugina izofasha cane gutatura amatati y'amatongo, acabahanura kuzotora abantu b'imvuga kuri bazoja muri urwo rwego. Muzini impanuro yabahaye zijanye no kwiga uburyo bushasha bwo kurima kugira ngo bagwize umwimbu, gukingira ibidukikije, guteramira amahoro n'umutekano no kwirindikiza coronavirus. Mwakoze cyane ko twabateye kano kamo hanyuma mukakitaba. Ndabakengurukire ku ntambwe tugeze ko nubwo impinga ikiri ndende ko turavye ku kirangamisi twari twarahanye, ndabona tumaze gucegwa nk'ikiringo c'amezi abiri, tukidira yuko ayo amezi abiri tumaze gucegwa dushobora kuzoyarihisha mu kwiruka cyane. Nkengurukire mwese abene gihugu guhera ku bana bakiri bato, abanyeshure bavuze bati natwe ntitwosigara inyuma, reka mu nguvu zacu dufise nawe tukavuma tuzana akadobo gatoyi kugira ngo natwe duterere mu kwiyubakira, mu gushikira abavyeyi bacu, mu kubaka inzu abo twatuye ku mutumba bazokora. Mwakoze bana, murakura uko nyene, gukunda ibikorwa kubabemwo, mukure mukunda ibikorwa kuko ibikorwa ni vyakare. Nimwakorana uwo mutima hazogeraho mudusubirira mwaramaze gukomera mu bijanye no gukunda ibikorwa biteza imbere igihugu. Rero iyi nzu turiko turagerageza kubaka, turakwiye gutahura yuko muri leta mvyeyi, leta nkozi, nuko vy'ukuri umwene gihugu yorongorwa neza. Nyakubahwa umukuru w'umutumba n'abasangiye bagatunganiriza neza bene gihugu ko twabize tukabatora, reka tubashigikire hanyuma tubahe ibiro bategeza kuza baratwakiriramwo. Aho ngenda ndaca hirya no hino makomine atandukanye mu ntara zitandukanye, ngenda ndabasaba yuko ingendo yuko abo twatoye ku mitumba batwakirira mu kabare, twovavanura nayo. Akabare si kibanza cyo kwakiramwo abene gihugu, kandi si vyiza yuko abo twatoye usanga twabazindukiye ku mihana yabo, ugasanga twabateye ku ngo zabo, inzu zabo tukazihindura ibiro. Ivyo navyo si vyiza. Nico gituma tugenda dutera kamo abene gihugu bose ko twohaguruka aba tuba twaratoye ku mitumba nabo tukabaronderera ibiro bategeza kubarizwamwo, kugira ngo twebwe abene gihugu tumenye mbega abo twatoye ku mitumba batwakira ku munsi wa kangahe, tukamenya programa yabo kugira nabo tubahe uwundi mwanya wo gukora ibindi bikorwa.